much Kirundi, nta kirundi nzi but I can say, ariko ndashobora kuvuga Imana Ishimwe. Imana ishimwe. Praise the Lord. When we left England, igihe twava mu Bwongereza, the temperature was -4 degrees. ni ukuvuga temperature yari munsi ya -4 degrees. And there was ice on the ground, hariho neige ahantu hose, which makes this feel very hot. rero bituma ngaha ari numva nshuhiwe cyane. I hope you won't be offended, but I need to take my jacket off. nibaza ko mutaza sinza kubatsitaza reka nkuri ikoti yanje. I can relax now. ubu ndumva ari sawa. Praise God. Imana ishimwe. The kingdom is small when we gather together. ubwami bw'Imana wabutu igihe dukoranye turi hamwe. I would love us to turn to a psalm. Shaka tuje muri Zaburi Number 137, 137. ijana mirongo itatu n'indwi. Zaburi ijana mirongo itatu n'indwi. All of it. Yeah. Chapter, okay. To save time, I won't read English, just do the Okay, Kirundi. reka dusome mu Kirundi. Zaburi ijana mirongo itatu n'indwi haravuga ngo ku nzuzi z'i Babuloni niho twahora twicara mbere tugaturika tukarira twibutse i Siyoni. Ku biti vyaho niho twari tumanitse inanga zacu kuko abatwambukanye turi nyagano batugombera indirimbo aho hantu. Abatugaruza agati batugomba kwa kanyamuneza bati nimuririmbe ku ndirimbo z'i Siyoni. Mbega tworirimba dute indirimbo y'Uhoraho turi mu mahanga? Yerusalemu we, ninakwibagira n'ukuboko kwanje kw'iburyo nikwibagira gukora. Umurongo wa 6, n'ururimi rwanje rumatane no mu magage nintakwibuka nintakunda Yerusalemu ngo ndaharutishe ibinezereza vy'agahebuza. Uhoraho, ibuka abanyedomu ivyo bagize wa munsi w'i Yerusalemu. Nibo bavuze bati nimuhasangangure mushitse no kwitanguriro ryaho. Ewe mukobwa Babuloni wamuranduziwe, hazohigwa uzo gusubiriza mu nkoko ibihwanye n'ivyo watugiriye. Amen. Umurongo w'9, hazohigwa uzofata abana bawe bato akabahonda ku rutare. This is quite a depressing psalm. Ibi ni psome umenga iraruhisha cyane, umengo iraremereye cyane. Because the children of Israel had been through such a difficult time. Kuko abana b'Isirayeli bariko baraca mu bihe bigoye nk'ivyo. Let me take you through a little bit of the history that brought them to this place. Reka nababwire kahise gatoyi bize gudushikira muri kino kibanza tugiyemo. For centuries, for many hundreds of years, inyuma y'imyaka amajana n'amajana, the prophets have been told, warn the people of Israel. Warn the people of Israel. Okay, abavugishwa bari barabwiye kugira ngo baje kugabisha abantu b'Isirayeli. The Lord wants you to come back to him. Bakababwira ati Imana ishaka ko muyigarukako. He loves you. He wants good relationship with you. Imana irabakunda, yifuza kugirana imigenderanire myiza namwe. But they kept in their religious ways. Ariko bagumye muri bya bintu vy'idini vyabo. They kept on being disobedient. Bagumye ari abantu batumvira bintagondwa. And they forgot their first love. Ariko bibagira urukundo rwa mbere. And then came a terrible time after the prophet Jeremiah had spoken into them. Hamagera ibihe baca mu bihe bigoye inyuma y'uko umuvugishwa Yeremiya yari yamaze kubabwira. And they still refused to listen to the message. Kandi nico gihe babanije babintagondwa banka kumviriza ubutumwa bw'Imana. When the Babylonian Empire came in. Igihe empire canke Ababuloni yaza and destroyed Jerusalem. Baca barasambura Yerusalemu. To understand why that was so painful.
kugira dutahure ingene canke kubera iki vyari bibabaje. We need to realize that in those days, Bikenewe dutahure ko muri ivyo bihe people believed that the gods belonged to the land. abantu bizera yuko Imana ari yaho hantu baba canke mu itongo ryabo babamwo. So if your land was conquered, rero nukuvuga bamaze gufata igihugu cawe, your God was defeated. n'Imana yawe vyasigura yuko Imana yawe yaneshejwe. They had a kind of pride. Bari bafise ubwibone budasanzwe. Jerusalem would never fall. Yerusalemu izokwigera isenyuka. They had the temple of Yahweh. Bari bafise ingoro ya Yahweh canke Imana yabo. In the center, the Holy of Holies. Hari banditse hagati na gato ngo uwera uwera. Our God lived there. Imana yacu ngo nihiba ahera ahera. No one could conquer Yahweh. Nta muntu umwe ashobora kunesha Yahweh. He is our God. Ni Imana yacu. But then came the Babylonians. Ariko abanyababuloni baraza. And they crushed them. Baca barasambura vyose. The walls came down. Impome zirasenyuka. And this Holy of Holies, Nahandi hahera hahera. the temple was destroyed. N'ingoro yarasambutse. You only have to read in the book of Lamentations Hamwe woja gusoma mu gitabo cyo gucura intimba. how their hearts cried out. Ingene imitsima yabo barize bakarondera Imana bagasemerera. It speaks like almost a relationship with a woman. The Lamentation speaks like a Okay, uri relationship kuraba with a woman, gucura intimba bivuga nkuko uri kuragera imigenderanire n'umugore canke of someone who has lost and they are bereaved umuntu yatakaje ivyizigiro vyiwe. with their loved one. Agatakaza ivyizigiro vyiwe ku muntu yakunda. Let me explain what happened to the important people in Jerusalem. Reka nababwire nabasigure gato ivyabaye kuri aba bantu b'i Yerusalemu. Because the way the Babylonians conquered a land, kuko ingene abanyabuloni baje gutwara aho hantu bakanyaga ico gisagara, in order to control the people, vyasigura ko baca bagira ububasha hejuru y'abo bantu. they would take away their most educated, Bagaca batwara abantu bize amashure muri bo, their leaders, abarongozi babo bakabatwara, and the wealthy people, kandi bagatwara n'abantu batunze. leaving the poorest to struggle with the land. Baca basiga babandi bakenye akaba aribo baba muri iryo tongo. This is nothing new, Iki nta kintu gishasha kirimo. and it happens today. Nono munsi biriko biraba. We have noticed Turamaze kubibona. where there has been war and destruction. Nimba harabaye impome zisenyuka canke gusambuka. It may not be a takeover like the Babylonians, Bishobora kuba bitatwaye n'abanyababuloni. but whenever there is a struggle, Ariko igihe cyose hari ibibazo, hari kugira ibibazo, the first people to leave are the wealthy. abantu ba mbere babaho neza n'abantu batunze. Abantu ba mbere bahunga bagenda n'abantu batunze. And the highly educated, N'abandi bantu bafise amashure menshi bize. and many of the leaders, N'abandi mu barongozi nibo bashobora guhunga igihe habaye ibibazo. often for very good reason. Kandi uriko uraraba bifise n'ico bivuga canke bifise na rezo canke igituma. But it means that those who remain are struggling. Ariko bisigura ko bajya abandi basigaye baba basigaye mu bibazo. Can I just say personally, Ndeka nabivuge jewe ubwanje. I honor every one of you in this room. I honor every one of you in this room Mwese muri kino kibanza mwese murabaje. Ndabubaha plutôt. for being here. Kubona muri ngaha mwese ndabubaha. I've had a long enough relationship with Burundi to have seen many people leave. Rero ndamaze kugiranira imigendere myiza n'abarundi benshi cyane. And I see why they did it. Kandi ndamaze kubona ivyo bakoze. But bless you for staying Imana ibahezage, hari abagiye ariko n'Imana ibahezagiye kubona mwarasigaye. or having the courage to return. Kandi n'abashoboye kugira kuha canke intege zo kugaruka bari baragiye. What happened to these important people and of Israel Ikintu cabaye kuri abantu b'Abanyesirayeli is that they were forced then to go to Babylon. babashizeho agakandamizo kugira ngo bageni Babuloni. This was a very difficult journey. Ibi rwari urugendo rudasanzwe kandi rugoye rurimo ibibazo byinshi. Today the heat is somewhere around about 32 degrees here. Kumbure ngaha dufise ubushuhe bungana gute uno munsi? 32 degrees? Bungana gute? Ish. 30, 32, somewhere around 30, 32. Ababiravye mu gatondo. there. It's warm. Harashushe.
In the desert that the people of Israel traveled through, wiyumvire ubugaragwa abana b'Isirayeli baciyemwo bafata urugendo it reaches 50 degrees Celsius. bwarashikana ubushuhe bw'amadogere 50 canke arenga. It's dry and very hot. Kandi hari humye kandi hashushe. The kind of temperature where people would die on the journey. No kuvuga ubwo bushuhe bwaratuma abantu bapfira mu rugendo mu nzira bariko baragenda. This is what the Babylonians forced them to do. Ibi nivyo abanyababuloni babashizeko itegeko canke agacinyizo kugira ngo babikore. After a long and difficult journey, bariko baragenda muri urwo rugendo rurerure, they approached the city of Babylon. bariko baragereza igisagara cy'i Babuloni, and they have the great river Euphrates going through. River. Okay, bari bafise uruzi bariko baracamwo. It's called the Euphrates. Witwa Euphrates. And it is big and wide. Kandi urwo ruzi rwa Euphrates rwari uruzi runini cyane rwagutse. And from the records that the Babylonians left, rero uriko abanyabuloni basigaye, we can find out what they did to people who were taken in captive. Turashobora kubona ivyo bakoreye abantu bari batwawe nk'inyagano. As they approached the city, bariko baregereza igisagara, there was a big bridge over the river. hariho ikiraro kinini cyane caca hejuru y'urwo ruzi. They would make those that are the refugees go on their knees. batuma babandi bitwa b'impunzi bakagenda bafukamye. And the last kilometers of the journey they would have to walk on their knees. byasaba ko bajabuka ico kiraro bafukamye urugendo rwabo rwose rwari rusigaye. They would be hot, tired and hurting. bari bashuhiwe barushe kandi banashonje. Raw flesh on their legs. bakaba n'amaguru yabo barushe cyane. As they went through, there was this massive great gateway. bariko baragenda hariho novuga umuryango canke iyo irembo rinini cyane cyangwa portail nini cyane. It was ceramic, a bright blue. cyari gisize ko ibara rya bleu canke ry'ubururu. With golden images of their gods on it. hari hariko ama-image y'inzahabu yerekana imana zabo. And as they crawled through the gateway, bariko bararengana muri rya rembo, bariko bagenda ku mavi yabo. To the right hand side was a big pyramid. To the right hand side, a big pyramid. Okay, nukuvuga mu ruhande rwabo rw'iburyo hariho ikintu kibazibira canke ikintu bari bakizeho kizibira. This was a temple to the highest god in Babylon. Nukuvuga irya yari ingoro yabo y'imana zabo z'i Babuloni. And they were symbolically put in front of this temple. Kandi baca babashira imbere y'iyi ngoro bagafukama. And they were told, your God has fallen. baca bababwira ati imana yanyu yarapfuye yarasenyutse. You're now on our land. ubu rero namwe muri mu gihugu cacu. You must worship this God. mutegereza guhimbaza mugafukamira imana yacu. If you're in this land, nimba uri muri kino gihugu, that's who you worship. irya niyo mana ugiye guhimbaza. There are no other gods nta yindi mana muzoronka before him. imbere yiwe nta yindi mana ihari. And we read in Psalm 137 twasomye Zaburi 37 that they were there by the rivers of Babylon. ngo bari ku nzuzi z'i Babuloni. This is the river Kabar. uru n'uruzi Kabar that joins the Euphrates. no kuvuga gwaca ruhura na Euphrates. And there was a piece of land there. hariho igitongo rinini ngaho. And the exiles would go there and cry. hama abana b'Isirayeli baca bagendaho bakarira. They remember Jerusalem. bibuka Yerusalemu. All their memories. mu byabo byose bama bibuka Yerusalemu. They remembered the words of the prophets. bakibuka amajambo y'umuvugisho yababwiye. If only our God was alive. ati imana yacu yari kubikiri hari nzima. But he was dead. ariko imana yabaye yapfuye. mu vyumviro vyabo gusa. He was so far gone in their minds mu vyumviro vyabo bari biyumvira kure bari kure cyane. that they took their instruments of worship baca batora ibikoresho byo gutazira. and they hung them on the trees baca babimanika ku biti as a symbol of worship that was past. bisigura yuko uguhimbaza kwacu kwararenganye kwarakuweho. We can't sing the worship anymore. ntidushobora kuzorimba za ndirimbo zo guhimbaza kandi We are no longer with our God. ntabwo tukiri kumwe na ya mana yacu.
And it says that their captors tormented them. ngo bababaje cyane. Come on, sing your songs of joy now. ababwira ati muririmbe za ndirimbo zamwe murimba z'umunezero. We demand it from you. turabibasavye. And they say, how can we sing baravuga ati the mbega songs of Yahweh ni gute tworimba indirimbo za Yahweh in zimana this foreign land? muri kino gihugu cy'abanyamahanga? It's not possible. ntibishoboka. It says, even their mouths were dry, they could not speak. uvuga ngo n'akanwa kabo kari kumye ntibashobora no kuvuga. And they remember the day that Jerusalem fell. bagaca bibuka umunsi Yerusalemu yasenyuka. It is the worst memory that they could possibly have. nibuka ribi cyane batoshobora no gusubira kwiyumvira kandi. I am sure that you have many difficult memories. ndibaza ko namwe murafise ibintu bibi vya kera wibuka. Moments when you said, how can God be in this? igihe uvuga mbega ni gute noshobora kuba mu bintu nk'ibi. It says here that they were even felt they were happier if they lost their children. aha ngo bariyumvise umengo bona neza bari kunezerwa bari kuba babuze basa abana babo. The kind of people that would sacrifice their children to God, wiyumvire abantu nk'abo bashobora gutanga abana babo ku Mana. even they are happier than we feel. kandi bari banezeranwe nabo. Almost giving honor to those who are in pagan worship. bahatswe no guha icubahiro abo bantu bari kubahimbaza imana z'igipagani. Am I painting a picture of a very oppressed and depressed people? aha ndiko ndabereka igicapo c'abantu bakandamijwe canke bari mu bibazo. And I know that sometimes we can identify with that pain. rimwe na rimwe turashobora kwidentifia niyo mibabaro. But ariko let's turn to Ezekiel chapter 1. reka tuje muri Ezekiel igice ca mbere. Because God has not finished yet. imana ntirarangiza natwe. Ezekiel igice ca mbere. It begins with, in my 13th year, in the 4th month, on the 5th day, while I was among the exiles by the Kabar River, the heavens have opened and I saw a vision of God. atangura avuga ngo mu mwaka wa 30 mu kwezi kwa kane ku munsi ugira gatanu w'uko kwezi nari kumwe n'abajanywe n'inyagano turi mu ruzi Kebari, ijuru riruguruka maze mbona ivyo neretswe bivuye ku Mana. Let me summarize this bit because it's a very complicated passage. uyu n'umurongo ugoye cyane gusigura, reka ngerageze ndawugire mu ncamake. Ezekiel was there with the people. Ezekiel ari kumwe n'abantu. And suddenly he has this vision. hama agira amuraho kanya agira iryo yerekwa. There's this lightning and beauty and white hariho umuravyo canke ikintu gikayangana kigaragara surrounded by a brilliant light. cyari gikikujwe n'umuco munini cyane. He sees this 4 living creatures, arabona ibinyabugingo bine has face of a human, bifise amaso nk'ay'umwana w'umuntu, but also has the face of a lion. kandi byari bifise mu maso hasa ni And intambwe one has the cyane, powerful face of an ox. kandi byari bifise mu maso hasa naho A cow. okay inka yeah. And one has the awesome face of an eagle. ahari uyu nawe yari afise mu maso hasa naho egre cyangwa inkukuma. There are wings upon wings, hariho amababa yari hejuru y'andi mababa, touching above and touching below and flying. amababa yagenda akora hasi akora hejuru kandi aguruka. Wherever this beautiful creature went, iki cyaremwe cyiza cyane aho cyaja hose, somehow it remained in the same position, rimwe na rimwe cyaguma mu kibanza kimwe, but it flowed always with the Spirit. ariko cyaragenda mu buryo bw'impwemu ikagenda. It was beautiful. cyari cyiza cyane, And there was this sense of fire surrounding it. kandi hariho umuriro wari ugikikuje. So awesome was its presence. rero kandi ubwiza bwiwe bwari bwiza cyane. There are also wheels. hariho n'amapine, And somehow there were wheels within wheels. imwe byari bifise amapine yizinze mu yandi mapine, And they were alive, kandi byari ibintu bigaragara, as beautiful as topaz, kandi byari byiza cyane. even with living eyes in the wheels. Huh? Living eyes. Okay, hari abagaragara n'amaso mu mapine ukayabona. And above all this hama hejuru y'ibi byose
was like an open heaven. hariho ijuru rimeze nk'ijuru ryugurutse, And there was a man on a throne hariho umuntu hariya hejuru in the most beautiful, brilliant light. ari mu muco utangaje cyane mwiza, Awesome and powerful. ari mu bushobozi budasanzwe, Like the living God himself. yarameze nk'Imana ubwayo nzima. And he said, I fell face down. Aravuga ati muri ako kanya numva nshaka gufukama And ndabe he heard hasi, the voice of the Lord speaking. hama numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Son of man, stand on your feet, ngo mwana w'umuntu haguruka ku maguru yawe, and I will speak to you. hama nakuvugiremo cyangwa nakuganirize. Can you see just how powerful this is? Mbega urashobora kubona engene ibi bintu ari ibintu bikomeye. Everything that they've been told. Ibintu byose bari barabwiwe. Because verse 2 in this passage Umurongo wa kabiri muri kino gice says it was on the 5th year of exile. haravuga ngo hari ku munsi ugira gatanu w'uko kwezi. They'd been crying and weeping for Baramaze 5 years. baramaze imyaka itanu barira bakorora amosozi. They were a people without hope, Bari abantu batagira ivyizigiro, who had now been brought into a place where they believed the local gods were their gods. muri ico gihe baca bazaba mu kibanza aho baja kwizera imana yabo yo muri ako karere cyangwa muri ico gihugu. And then God breaks in. Hama imana yabo nayo iciraza irinjira. This time it was not a quiet whisper. Muri iki gihe ntabwo ari ibintu bariko barongoregwa. These people needed to know God's presence. Aba bantu bari bakeneye kumenya ukubaho kw'Imana mu buzima bwabo. In the place where everyone in the known world believed that God could not exist. Igihe bari mu kibanza atanumwe gushobora kwizera yuko Imana ishobora kubaho ngo igaragare, Yahweh showed up Yahweh acaraza, and he declared good news. hama acarababwira inkuru nziza. He showed his awesome presence. Yarabagaragaje ubwiza canke ukubaho kwiwe. He was saying that even in this place, Aravuga ati no muri kino kibanza, in your most depressed moment, no mu bihe vyanyu muriko murakandamizwa, even though you were a disobedient people, naho mwabaye abantu bagararije, even though you still haven't heard my words, naho mutarumva amajambo yanje, I'm coming to rescue you. ndaje kubacungura. I keep my promises. Njewe namashitsa isezerano ryanje. They are yes and amen. Amasezerano yanje ni ego kandi ni amen. And I'm showing you I am here. Ubu nyene ko nayabereka ni ngaha ubu nyene. I believe God's word for you this morning Ndibaza yuko Imana nawe is something very simple. muri kano gatondo It's something very simple. hari ikintu gisanzwe cyane. And it's what he said to Ezekiel. Kandi ibi nivyo yabwiye Ezekiyeli. Son of man, Mwana w'umuntu, stand up. haguruka, I'll speak to you. ngomba mvugane nawe. Believers in Burundi, Abizera b'i Burundi, stand up. muhaguruke, Recognize I'm here. utahure yuko ndi ngaha uhora. More powerful than you ever thought I could Mu be. bushobozi budasanzwe ko mutarigera wiyumvira. And I'll speak to you. Kandi azawuganira nawe. Sometimes we need to be reminded just how big God is. Rimwe na rimwe birasaba ko twibutsa ingene Imana yacu, ko twibutsa ingene Imana yacu ari nini. Because we easily forget. Kuko rimwe rimwe turavyibagira. This is why I'm in agreement with my sister here. Niyo mpamvu nanezerewe cyane kandi nemeranije n'ivyo bashiki bacu bavuze ngaha. I love the song you sang about the names of God. Naryohewe cyane indirimbo mwaririmbye mukuru avuga amazina y'Imana. But I want to make a suggestion to you. Ariko shaka ndabahe ico nifuza cyane icifuzo cyobafasha. Is there is only one name for God. Hari izina rimwe gusa ry'Imana. And it's the one that he told to Moses Kandi ni rya zina yabwira Mose in that holy place by the burning bush, muri ca kibanza igihe yari muri ca gisaka caka umuriro. where he said, I am the I am. Aravuga ati nduwo ndiwe. In answer to Moses' question, who shall I say sent me? Aho yari inyishu Imana ihaye Mose igihe Mose yabaje Imana ati mbega nzobabwira ko ari nde antumye. In the Hebrew language, Mu rurimi rw'igiheburayo it is just 4 characters. ni indome zine gusa. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Ewe, Hewe, Ve, He. Yeah.
Yahweh. Yahweh. All the other titles we give him, all the other titles Canke iyindi twoyiha are like labels, ni job titles. nk'abakozi canke amatitire baha abanyakazi. Even the word imana N'ijambo God, Imana. Okay. can be used to describe another God. Rirashobora gukoreshwa mu kuvuga iyindi mana. So we have to give a job description to God. Rero rimwe na rimwe basaba ko duha Imana tukayita izina nk'izina twahatitira umuntu w'akazi. God the Creator, Imana umuremyi. God of heavens. Imana yaremye amajuru. It is a title. Ni titre. His one true name Ariko izina rimwe gusa is Yahweh, ni Yahweh. all powerful. Ni izina ridasanzwe ry'ubushobozi. In what he says about himself, Ivyo ivuga ku bwayo I am aravuga ngo nduwo the I am. nduwo ndiwe. I always was, Kandi nahozeho I am right now, nuno munsi ndiho and I always will be. kandi nzokwama ibihe vyose. And no one can take that from you. Nta numwe ashobora kuntwara ico kintu. If our God is based around our circumstances, Nimba Imana ishobora gukikuza ibibazo vyacu tuwo turacamwo, even some of the terrible pain that you may have suffered, n'igihe uri kuraca mu bibazo bibabaje cyane, he says, I am arakubwira ati nduwo the I am, nduwo ndiwe. Yahweh. Yahweh. And this amazing picture just gives us a little glimpse of what he looks like. Iki gicapo gitoye gusa kiduha akantu kisase gusa k'ico Imana iri, To bring hope to our difficult circumstances. kugira ngo bizane ivyizigiro mu bibazo vyacu canke ivyo twatwo turacamo. This is the God we serve. Iyi niyo Mana dukorera. This is the one who was physically expressed through Jesus. Iyi niyo Mana yagaragaye mu buryo bugaragara biciye muri Yesu Kristo. Even the word Jesus N'iri jambo Yesu in the Hebrew language mu rurimi rw'igiheburayo is Yeshua. ni Yeshua canke Yosua. It means Yahweh who saves. Bisigura ngo ni Imana iducungura. He is our living God Ni Imana yacu nzima who has always come to rescue us. kandi yamaze amisi yose kuducungura. He did it to the people of Israel. Yarabikoreye abana b'Isirayeli. He did it to the people of Israel in Egypt. Yarabikoreye abana b'Isirayeli muri Egiputa. He's doing it again here Nuno munsi In ariko Babylon. arabikora. I Babuloni yarabikoze. in the place where God had no right to be. Mu kibanza Imana itari ifise n'ikibanza co kubamwo. But by turning up, he says, I am the God of all the earth. Ariko aravuga ati ni Imana y'isi yose. There is nowhere Nta na hamwe, and no place nta kibanza na kimwe, and no circumstance kandi nta bintu na bimwe wocamwo where I cannot break in and change the environment. aho jewe ntashobora kwinjira ngo ncagagure iminyororo y'aho hantu. I think we need a louder amen for that one. Ndibaza twari dukeneye kuvuga amen nini cyane kuri ico kintu. Amen. Amen. Do you believe it? Uravyizera? He is bigger than our circumstances. Ni Imana ni nini cyane gusumvya ibibazo vyacu. And by that, it gives us hope. Kandi biciye muri ivyo biduha ivyizigiro. Stand up Haguruka on your feet today, ku maguru yawe uno munsi, and he will speak to you. Imana iraza kukuganiriza. Proclaim, Wature Lord, speak to me in my circumstances, uvuga uti Imana vugana nanje mu bibazo vyanje ariko nacamwo, in my relationships, mu migenderanire yanje, in the good times and the bad times. mu bihe bibi no mu bihe vyiza. Come and speak to me. Ingo mvugane nanje Mana. One of my favorite verses on this Umurongo wanje nkunda cyane is in Thessalonians. mu Bitesalonike. And Thessalonians 5 Abitesalonike igice ca gatanu and verse 16 through to 20. umurongo wa 16 gushika ku 20. Igice ca gatanu 16 gushika ku 20. I think today we only have time for the first two verses here. So 16. 16 gushika ku 20. Munezerwe imisi yose. 17. Musenge ubudasiba. 18. Mwame mukenguruka muri vyose kuko ico arico Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Amen. Nimukazi, Stop okay. there. Okay.
always be rejoicing, ngo munezerwe iminsi yose regardless of our circumstances. naho bufise uri kuracamwo Always keep praying, iminsi yose ngo musenge budahumeka regardless of our circumstances. naho bufise uri kuracamwo utaravye kuracamwo And remain thankful kandi ngo ugume uri umwizigi gushima Imana in all of our circumstances. mu bibazo vyacu vyose ushima Imana. Why? Kubera iki? Because this is God's will for you in Christ Jesus. Kubera iki? Ibi nivyo Imana yifuza biciye muri Kristo Yesu. Today, do you want to be in God's will for your life? Uno munsi urashaka kuba mu bugombe bw'Imana mu buzima bwawe. Even if the circumstances are difficult. Naho uri kuraca mu bibazo uri kuracamwo bigoye. Then I want to encourage you. This is the way to stand up. Ndashaka nagutera intege. Ubu nibwo buryo bwo guhaguruka. This is the way that you can prepare your heart Ubu nibwo buryo ushobora gutegura umutima wawe to allow God to speak to you. kugira ngo ureke Imana ivugane nawe. Keep rejoicing. Wamunezerewe. Because He is the I am, the I am. Kubera iki nuwo ari we. Our unchanging, Ni Imana idahinduka. beautiful God. Imana nziza. That God of Ezekiel, Ijya Mana Ezekieli He's your God today. ni Imana yawe uno Amen. munsi nawe. And be in prayer. Talk to Him. Kandi ngo wamusenga misi yose uvugane n'Imana yawe. Talk to Him and He will talk to you. Niwavugana nayo nayo izovugana nawe. Sometimes in a conversation, Rimwe na rimwe mu kuganira we have to wait for the person to respond, don't we? bisaba kwigira ukaganira n'umuntu uramubwira nawe ukanya kwakubwira sivyo. If all we do is talk at somebody Igihe gusa wofata ukaba uri kuravuga ubwira uwo muntu gusa and ask them questions, hama ukamubaza ibibazo or even demand things from him, or even demand things from the person. Demand. okay canke ukamubaza uwo muntu Then they don't have an opportunity to respond back. ugasanga uwo muntu ntakajya umuhaye ko kukwishura. It doesn't make for a good relationship. Ivyo ntibizana relation nziza cyangwa imigenderanire myiza. Our Lord calls us into relationship. Imana yacu duhamagarira kwinjira mu migenderanire nayo. He wants to get to know you. Yifuza ko tuyimenya kandi nayo ikumenye. Tell Him your heart, Uyugura umutima wawe and He will answer you. nawe Imana izokwishura. He wants to speak. Irifuza kuvugana nawe. And giving thanks, Kandi ngo dushime Imana. that just sets our hearts in an open direction. Ivyo bica birongora imitima yacu mu yindi direction. If we're always complaining Igihe twama twidoga misi yose of these difficult circumstances, mu bihe bigoye uri kuracamwo, then that closes our heart to the response. ivyo bica vyugara imitima yacu ntiyemera kwakira Imana ivyo Imana itubwira. He wants us to be thankful. Imana yifuza ko tuganira dushima Imana. You don't feel you have something to be thankful for? Nimba wumva ata kintu ufise wumva ushimira Imana, Well, maybe not until you came here today. ku- Maybe not until you came here this morning. okay, kumbure wajenga uno munsi, Because we now know uno munsi turazi that this truly amazing God yuko Imana vy'ukuri y'ukuri idasanzwe that Ezekiel describes iyo Ezekiel yavuze is your God. ni Imana yawe. I don't know about you, Jewe sindakuzi sinzi vyawe, but I'm thankful ariko jewe ndashima Imana that this awesome, powerful God of heaven yuko ni Imana idasanzwe y'ubushobozi yo mw'ijuru. has chosen me Jewe yarantoranije and wants to know me. kandi yifuza kumenya. Little me. Jewe mutoyi cyane, He loves you. Imana iragukunda I encourage you, kandi iragutera intege. stand up today. Uno munsi uhaguruke Let Him speak to you. ureke Imana ivugane nawe. If you'd like to receive that word of hope and encouragement, Nimba wifuza kwakira iryo jambo ry'ivyizigiro no kudutera intege, can I encourage you to do one thing with me today? mbega ndashobora kubatera intege mukorana ikintu kimwe nanje, Because I want to know Him more. Don't kuko you? nifuza kumumenya cyane sivyo? Namwe se mwifuza? I want to have a greater revelation of who God is. Jeno naragize iyerekwa cyangwa inshuga dasanzwe c'Imana iri, And I want Him to keep speaking to me. kandi nama nifuza kuvugana nayo. I'm already stood up. Jewe namaze guhaguruka. If I was sat down, I would stand up right now. Jewe nanje nakubasanamu mugahaguruka ubu nyene. Would you stand with me? Mbega mwashobora guhagurukana nanje hamwe? If you want to just let God speak to you, Niba ushaka uhaguruka ureke Imana stand ivugane with me. nawe. Let me pray. Reka ndabasengere.
before we come to the Lord's table and have an amazing time in His presence. imbere yuko tuja ku ngaburo yera tugire bidasanzwe mu kubaho kwiwe. Lord Jesus, Mwami Mana Yesu, we love you. turagukunda, We thank you that regardless of our circumstances, turagushimiye naho tuba turacamwo. for every one of us who have come here feeling hopeless, Umwe wese iyo baje ngaha yumva atavyizigiro, we ask you, speak to our hearts right now, turasaba ngo uvugane imitima yacu muri kano kanya that we would be hopeful. kugira ngo Mana tugire ivyizigiro. Come, Holy Spirit, Ingo muhemu yera, and speak to your people. uvugane n'abana bawe, Remind us again of who you are. utwibutse kandi uriwe, Remind us of the moment we met with you utwibutse igihe twahura nawe, and you revealed yourself in our lives. hama ukatwihishurira mu buzima bwacu. How good you are. Ingo Mana, ubwiza good you bwawe, are. mbega ubwiza bwawe You ukusa, saved me. warancunguye. Thank you, Jesus. Urakoze Yesu, We honor you. wewe gusa, We praise your name. turashize izina ryawe And hejuru, we lift you high. turahimbaza izina ryawe, We turashize rejoice hejuru, in your presence, God. tunezerewe ukuboko We bless your kwawe, name. izina ryawe rishimwe Oh, you're hejuru. so good. Mana tugushimiye, Holy, holy, holy uruwera, Lord God uruwera, Almighty. uruwera, uruwera. We honor you, Lord. Mana turaguhaye icyubahiro, And thank you for breaking into our difficult places. turagushimiye Mana ko nashoboye kuzana mu bibazo vyacu, Keep speaking to us this ubana week. uvugana natwe muri kano gatondo, In Jesus' mu name. izina rya Yesu Kristo, Amen. amen. Amen.